kuyoboka. Iyo umuntu avuze ati nakayoboka, nukuvuga ngo yumvira ibyo bamuhaye, yumvira ibyo bamutegetse. Imana hari ibyaduhaye tugenderamwo, Imana hari ibyadutegetse dukora, Imana hari ibyadutegetse duheba, Imana hari ibyadutegetse ko dukwiye kwamiza kw'amaso ibyagezwe. Intahingirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Cyane gose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu arakoze cyane, anyemereye kuvugana namwe mu ijambo ry'Imana muri cya kiganiro iteguro Yesu araje, ikiganiro kikwigisha ko inzambo izovuga, kirakwibutsa nanjye nkiyibutsa ko inzambo umunsi umwe izovuga. None rero twiteguriye kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abahezagire aho mureye hose, muri kumwe na Izarube sangwe ndakibategura cya kiganiro. Uyu munsi Imana yashyize mu mutima wanjye ijambo ryayo mu Byahishe Yohana igice cya 2 ku murongo w'10. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe, eho mugwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wamuyoboka ushitsa kugupfa, nanjye nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Wino gutwi niyumva icyo mpema abwira amashengero, unesha ntaco rupfu ruzomugira, kwa kabiri ruzomugira. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana Yesu Kristo abahezagire. Ngaha turumvise ingene marayika Imana yo mw'ijuru yatumye marayika kugira ngo yandikire ikoresha Yohana, yandikirira ishengero, aravuga ngo mugira mugeragezwe, muje mu mageragezwa, kandi aya mageragezwa bamwe bazoja mu marushwa, bamwe bazogwara, bamwe bazohamwa, bamwe bazogira ibibazo bitandukanye. Ukuvuga ngo mugira muje mu ntambara. Rero wamuyoboka gushitsa kugupfa, mugira muje mwihamwa, wamuyoboka gushika kupfa. Uri n'ugutwi niyumva icyo mpema abwira amashengero. Imana idutabare. Wamuyoboka gushika kugupfa. Niri jambo Imana yampaye mu mutima kugira ngo tuyoboke gushika kugupfa. Ngo uzoyoboka gushika kugupfa azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Nshuti mukundwa, niri jambo kuyoboka mbega ni kuyoboka harimo kugamburuka, kuyoboka harimo kumvira, kuyoboka kuyoboka. Iyo umuntu avuze ati nakayoboka, nukuvuga ngo yumvira ibyo bamuhaye, yumvira ibyo bamutegetse. Imana hari ibyaduhaye tugenderamwo, Imana hari ibyadutegetse dukora, Imana hari ibyadutegetse duheba, Imana hari ibyadutegetse ko dukwiye kwamiza kw'amaso ibyagezwe. Imana rero yatwinginga ngo twame tuyoboka n'ijambo ry'Imana, twame tuyoboka mu Mana, niduhindukire, niturambirwe, nidutarambirwa, nidutakira iruhande, tuzoronka. Twumvise ngo impera n'igitsibo cy'ubugingo budashira. Abariko barayoboka mu ntambara barimwo, abariko barayoboka
mu marushwa barimwo. Nukuvuga iyo amarushwa aje, iyo batewe n'amarushwa ntibivuguruza, iyo batewe n'amarushwa baguma mu murongo w'Imana, iyo batewe n'intambara, iyo bagwaye baguma mu murongo w'Imana, iyo bashonje baguma mu murongo w'Imana, iyo babuze ababo, iyo bashitse mu kibazo cy'ubugumba cyane mu kibazo cyo kubura abafasha, amageragezwa ni menshi, intambara ni nyinshi, iyo baciye mu mpimba, iyo baciye mu gasho, iyo barenganijwe, Imana idutabare. Barayoboka, nukuvuga baragamburukira Imana, ntibitotomba, ntibikanyira, ntibirondera inyishu, baguma mu murongo w'Imana, baguma mu rutonde rw'Imana, baguma mu ijambo ry'Imana. Imana idutabare. Wamuyoboka mfite mukuru, iri jambo kuyoboka, benshi bashitse mu kibazo kuyoboka bicayananira. N'umuntu ari ngumba ahitse mu kibazo cy'ubuguma mu rugo bicamunanira akaja kurondera abana handi, aho ntabayobotse. Iyo umuntu ashitse mu ndwara akivuza agahera igihe kirekire akanga gukira, kuyoboka bica bimunanira akaja kurondera imiti mu bapfumu canke ahandi. Iyo umwigeme ageze ko yubaka ntiyubake, kuyoboka bigaca bimunanira agaca acikira cyangwa akaja gusambana. Cyangwa umuhungu iyo ashitse mu kubaka bikaba ingene yubaka aca acikiza cyangwa akaja gusambana. Kuyoboka bikaba bimunaniye. Imana idutabare. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, wamuyoboka gushitsa kwiherezo. Yesu Kristo ariko aravuga ko azobaha igitsibo cy'ubugingo abayoboka. Lazaro yarayobotse mu ntambara yarimwe z'inzara. Lazaro yarayobotse murantunga, Lazaro arayoboka, arasonza, arasonza, ntiyemeye guhemuka, ntiyemeye kwivuguruza, arasonza, arasonza. Umworo Lazaro arayoboka, iherezo Imana yamugiriye neza. Imana ishimwe. Imana ibahezagire. Ni ijambo muri iyi minsi yacu, iyo abantu benshi hazi ikibazo, ukwizera guca guhera, ugusenga kugahera, gukora Imana kugahera, bisigura ngo ntiyayobotse, yananishejwe. Abantu bagaca baba ibijora. Mwema ariko arasemerera ngo wamuyoboka gushitsa gupfa. Imbere hari intambara, imbere hari ibibazo, muri muntu wese afise uko azoca mu kibazo, kuko bose ntibazoca mu bibazo bimwe, ariko ikibazo urimo, ikibazo cyangwa tuza kuzocamwe cyane rya ntabyo nzi. Wamuyoboka gushitsa kugupfa. Nukuvuga uri mu kibazo, wihangane, wihanganira imageragezwa. Mwema ngo unesha ntacyo urupfu rwa kabiri uzomugira. Unesha mu ntambara arimwo, unesha ubukumi bwo muri ino myaka, unesha ubusambanyi bwo muri ino myaka, unesha intambara zo muri ino myaka, unesha ubukene bwo muri ino myaka ntibumucobogoze, kuko ubukene n'intambara. Imana idutabare. Abakobwa bari mu bukene kugira bifashe bakaja gusambana, abamama bari mu bukene atihanganye aca gusambana, abahungu nabo bakaja kwiba, abagabo bakaja kwiba, batihanganye bikabananira. Uyo unesha kayoboka, uwihangana ibigeragezo, uwihangana intambara arimwo, hari igitsibo cy'ubugingo Yesu yabikiye abo bantu bameze uko. Imana idutabare. Imana ishimwe. Yesu Kristo yarabitse. Unesha azokwicara na Yesu Kristo. Uyoboka gushitsa gupfa azokwicara na Yesu Kristo. Uyoboka gushitsa kugupfa azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Uyoboka mu ntambara arimwo gushitsa kwiherezo azoronka ubugingo budashira, azoronka kwicara na Yesu, azoba inkingi yo mu rusengero. Amen. Imana izokwatura imbere ya data, Yesu azokwatura imbere ya data ko yanesheje, azomuha irindi zina gishasha. Imana ishimwe. Unesha ntacyo urupfu rwa kabiri uzomugira. Unesha azoba inkingi yo mu rusengero. Unesha
azoma kujya ku giti cy'ubugingo kiri mu paradiso y'Imana. Amen. Twitwararike kunesha, dusenga Imana iduhe kunesha, Imana iduhe ubushobozi bwo kunesha, Imana iduhe ubushobozi bwo kwihangana. Ibigeragezo ntibizobura, ibigeragezo ntibizobura. Mana ishimwe, ndakwipfurije kunesha, ndakwipfurije kuyoboka. Daniyeli arayoboka, arayoboka, yemera no kujya mu gihogwe mu ntambwe. Abandi bajya mu muriro, ba Daniyeli ba Shadarake bemera guhera amagara haguta kuyoboka. Mana ishimwe, abakera baraciye umugani ngo za guhemuka ibigori bikera. Bantu b'Imana benshi batagakiza hamwe iyo byawe gaca biboneka, benshi batagakiza urupfu rugaca ruza rukabatwara. Twihangane n'ibigeragezo. Daniyeli abaho, ntidushobora guhemuka, ntidushobora gusenga igishushanyo. Umva abantu b'Imana, umve, harabaye abahizi batwitangiye. Mfite mukundwa, nimba ubona ufise intege nke, nimba ubona bikunana, nuvuge ngo uri mu mageragezwa cyane, haraje mu buguma ngo biragoye, ngo gutabyara biragoye, gutubaka biragoye, kuba mu gasho biragoye, kurara ubusa biragoye nyene. Ariko hari haraciye aho bazoshinga intahe, babaye abahizi, bafise intahe z'uko bageragejwe, bafise intahe z'uko baraye ubusa, bafise intahe z'uko bihanganiye ubugumba, bafise intahe z'uko bihanganiye ubupfakazi, bafise intahe z'uko bihanganiye ubwigeme n'ubusore, bafise intahe zivuga imbere y'Imana. Abo nibyabona bizodushingira intahe. Ntacyo nzitwaza nutaba amaso ngo uyobokere Imana, nutaba amaso ngo wihanganire ibigeragezo, nutaba amaso usaba inkomezi, nutaba amaso usaba ubushobozi. Buguhe kunesha ku munsi mubi, buguhe kunesha intambara ku munsi mubi. Dukwiye gusaba ubushobozi, dukwiye gusaba ibigwanishwa kugira ngo dushobore guca mu mageragezwa, mu marushwa tudacobogoye, tutihakanye kwizera, tutihakanye Kristo, tutihakanye tuhace twemanga. Wemangira Imana, wemangira Imana, wemangira Imana, emera wemangira Imana, hagarara wemangira Imana, hagarara wemangira Imana, hagarara wemangira Imana. Dukwiye gufata ingingo zo guhagarara biguma byoroha ko atacoza kidukura kuri Kristo. Dukwiye gusaba ubushobozi bwo kwemangira Kristo muri iyi minsi turimo. Dukwiye gusaba inkomezi zo kwemangira Kristo muri iyi myaka yacu kugira ngo ntiduhemuke, umuntu ahemuke inzambigira ivuge ngo ahombe ubugingo budashira. N'ibyakoreye Imana, n'imyanya twakoze, n'imyanya twafashe dusenga Imana, n'imyanya twafashe, Imana dutabare. Emangira Imana, hagarara wemye uyoboke gushika kugupfa. Umere nka Daniyeli na ba Shadarake, umere nka Yosefu, umere nka Daniyeli mu Babuloni, umere nka ba Nehemiya. Imana igutabare, Imana iguhe kurama, Imana iguhe kuyoboka gushika kwiherezo. Imana yahezagire kandi baho umugisha. Amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.